urukura tubwira turi mu gihe tumaze imisi tubona naceje kuri snap ikintu citwa ngo victim x6 ukazumva ngo yankoreye ibi ngo twari kumwe ngo hama mu muduga ngo amibintu ngo navyutse mbabaruku ngo yaramvyore urumwe mu bantu batamwe kuza muri ville hakirikare ku myaka 13 waramaze kuza kuri boulevard bijya bintu wavyakire gute none umuntu araza akagukura muhira ngo ingoga yere ngo akakudroga uri muhira ngo nahise ngo nagusanze muhira ngo yasanze muhira mu cyumba aramvyura amacarandroga hajya muhira mucara amangusha turagendana geste kimya kimya pokawe nibaza kata umuntu aba yagukuye home sometimes umuntu arashaka kuza akakupropose peut-être nk'amafaranga hamukayajya umaze kuyajya ukavuga ati fresh amafaranga niyo shaka ukagenda gukora icyo kintu utwawe n'amafaranga ariko cyashaka kwigira nko kumengo byagushikiye genre ukinyegeza ngo kandi wagiye ubibona ari ayo mafaranga cyangwa nizo drogue usanzwe unazifata hama nimba bibaye seriously abakobwa bareke kubinuma cyangwa kuza kwidoga ku marezo naco tuko turabafasha turabibona hama cyo tubatwenga cyo tuvuga nkuko ndiko ndavuga ati akaremvanta cyangwa iki bashaka kubaho itwari tuvuge rero yuko abavyeyi bananiye kurera bivaye n'ingene abana basigaye basohoka cyane mu mabwate woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna magazine robot happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze magazine robot you the one. Hello boys and girls, in Israel komeze neza kwa kuri ahandi ndabakora juste gale head from Morisa ke black machine black behind the camera muito musaza queen mpomi dasanzwe ndabara ko turi mu kibanza cyiza turi muri do key house kwa Meili kwa kuri ahandi bafite ama service meza cyane ibyo kunywa birahari gufungura ni wararaye kibanza cyiza akayaga kameze neza hafi ya Tanganyika bemeze neza ninga mu Kabondo ku masikariye kwa kundi handi ndabura ko ndumusi twabaza ni mutumire yaje aberewe yaje ashagije yaje yiteguye kugira ngo atuyagishe muramuzi haci imisi myinshi tutakorana ikiganiro bivanye n'ivyararimo suni mite nice sky cyangwa sky nice ndakura musa sky yambu cyane gaye nizera kumeze neza cyane ndaramukije bakunzi b'umukubito ndabaramukije nkabwira ngo nenda bakumbuye cyane antuka cyari gihe kirekire gose barumva yuko n'ijwi ryakuze ijwi ryarakuze ijwi ryarakuze na nyene ryarakura n'ibikorwa birakura iri jwi nibaza ko mu matora rivuga uko nyene ruko nyene sky sikumingi sana cyane gose wari waramevye by the way oya je bari bambwiye kusigaye ukundana n'umuntu atari ngaha hafi mu gihugu uzura kubita rero turu ariko mana yanje mu ndege yari bus majambo araba menshi abagenzi baguma bagenda umushaka kwibaza yuko Juste Gaël ari mu bantu bagize ubugeni sintomigwe n'ukuntu mwari muzi no migenderanire yacu no bucuti bwacu kuri ku mukubito vraiment ariko Juste Gaël n'umuntu bwa mbere ndagutisha vu nta kuntu zijya royal nta kuntu bijya binyobwa vyose vya Brarudi na vya bindi bikoroka bivuye from nowhere biza mu kabinwa mwenye nukavuga ati nice ntarimwo nga vraiment Gaël mbure invitation wewe mu mezi 3 hindura telefone nararondeye ndakwandikira kuri telefone nagiye kumenya ubuko wayihinduye Instagram yanje ngo mandayikoresha kujya nyene tuyaga cyane kuri WhatsApp urabizi naco ariko hajya umbuzi uvuga ati uyu ni mutu wangu reka ndamubwira ati Sky uze kuhaba vraiment birababaje ariko impondo ntibungwa
ayo wari guterera zanda kwera ariko jewe oyaye reka nta bintu byo guterera jewe sinzi ko sana nakoze lovers ntabwo abakunzi b'umukubito ndashaka ko bambwira nkamenya why mutantumira mu manza zanyu cyo mwiyumvira ko ntera akajagari ko njagaraye yaho urubanza nogora baza ko jewe sinzi abandi ariko jewe vraiment sinzi abandi ngira umu ex wabo no quand même oya ni na Sky kuri poitrine yiwe handitse ngo ne juge pas ne juge pas et vous ne serez pas jugé. Wow. Bisigura au fait namanda yisigura gose ni jambo riri no muri Bibiliya nibaza ko l'essentiel kandi atari gufata umurongo ku mutwe ahubwo ari ukuzirikana amajambo abayanditswe cyangwa amajambo abavutswe ntugacira urubanza abandi nawe ntibazorugucire nawe utazorucirwa. So hari umuntu ashaka kubona kabona apparence yawe cyangwa kabona tatu ese utabantu dufite tatu abantu baratujajingaga umuntu wese akubonanye tatu ategezwa kuvuga atavuze uyo onya bayagusoneye atuma yiyumvira mu mutwe wiwe. Hari gihe ashaka gufata nka taxi ndiko ndi deplacer kwera yuko narashika kuri gwagwego kwa juste gahere ko kugendera mu V8 wasubiri ega jewe ntibibaze kunda kuryohererewe nukuri ni juste gusa kubera nkunda abakunzi b'umukubito nategerezwa kurenguka nategerezwa kurenguka ko naravuze ngo nimwasubira kundondera zobitaba ntagoranye jewe burya sinkunda kugira amapromesse ariko nemeye ikintu ndagikora the reason why ndingasi ndingakubera wewe for sure. So rero hari gihe mfata nka taxi ndiko ndi deplacer umuntu nkaca numva aradutse reka kundaba nabi kaza umuntu aradutse umuntu nkaca numva aradutse ngo none ngo bibaza ngo ivyo bintu ngo uko kuntu meze ngivyo ngo wagize naho numa nambaye iki wibaza ngo Imana irakuryohererewe nkavuga none ga mukuru wanje nagize iki jeje nka nibaza ati nagize iki umuntu wese afite tatu umuntu aramujajinga. The reason why sometimes abantu dufite tatu turakunda no guca tubahana message namwe nyine so don't judge me jewe ni n'umukama wanje n'Imana yanje turafise ivyo tudilinga kandi si ngombwa ngo nze ngo nce ndabibwira naka ngo mwese ndabasigurire ngibiki nibiki je ndafise ukuntu tubanye n'umukama nawe urafise ukuntu mubanye murafise amabanga yanyu urafise ivyo ugenda mu cumba ukibwarana ukavugana n'umukama ukavuga ati bimeze uku buri muntu wese niwe n'Imana yeah. Queen point idasanzwe nuko ni na Sky muri kino gihe asigaye akora Black Man warayihevye bon sendi Black Man ni Black nabivuze anavyo numvise no munsi Queen point idasanzwe uriko uratubwira turi mu gihe tumaze imisi tubona naceje kuri Snap ikintu citwa ngo victim x6 ukazumva ngo yankoreye ibi ngo twari kumwe ngo hama mu muduga ngo amibintu ngo navyutse mbabaruku ngo yaramvyore urumwe mu bantu batamwe kuza muri ville hakirikare ku myaka 13 waramaze kuza kuri boulevard bijya bintu wavyakire gute bo girl novuga nti bon reka basi tuvuge yuko vyo babishika bazi ko vyo babibaho no sivyo ariko la plupart y'abantu kenshi ari gihusa ukora ikintu ukaja kuregreta mu nyuma bivanye n'ukuntu wabikoze soit turi mu pression canke bivanye n'ukuntu wewe ndavuge gutega baje ugasanga ikintu wewe wagikoze abo kwera ubonye yuko peut-être kiriko kiragukwegera canke abantu batanguye kukikubonamwo bavuga bati bakatangura kugusarisha ushaka kwerekana yuko umengo wahohotewe just kugira wigaragaze neza. Sometimes igayere bijya bintu bavuga reka mfate yuko ku ruhande rumwe vyo bari ivyo ariko ku rundi ruhande hariho umuntu wenyene avyikwegera canke abijamwe abibona ashaka kuvuga ati reka just nerekane yuko jewe atari jewe nkuko unyushaka kuvuga ati je ndanwa kayeri sivyo ariko ushitse imbere ya kamera cyangwa ushitse ahantu gacivuga ati reka akayeri ndakagwanya ariko ugiye behind ukakanwa n'ubugesera bukaduka. So sometimes rero umuntu kwiyorobeka ugashaka kwerekana iyindi image cyangwa ugashaka guca uremeye nk'ikintu juste kugira abone yuko wahohotewe wagize ikibazo kandi rero sometimes ubishaka cyangwa wabigiyemwo bibona ubikeneye sinzi ko turatahurana ndagutahura cyane sometimes navuga ati
soit umuntu wenyine arishora sivyo Akwivuze kwishora amafaranga reka ndakivuge kuri uku kuntu amafaranga agayere umuntu ego tuvuge nka kujya kuntu bashaka kuvuga ngo numutama ngo yaje ngo hamagaca mbwira uku ngo bica bigenda uku ngo je ngo yashiriye akantu ngo mwifana yanje ngo canke ngo mu mazi ngo camvyuka ameze uku. Sometimes umuntu arashaka kuza akakuproposa peut-être nk'amafaranga hamukayarya umaze kuyarya ukavuga ati fresh amafaranga niyo shaka ukagenda gukora icyo kintu utwawe n'amafaranga ariko cyashaka kwigira nko kumengo vyagushikiye genre ukinyegeza ngo kandi wagiye ubibona ari ayo mafaranga canke nizo drogue usanzwe unazifata tuze turareka kuremenkanya ndavuga ni bon kuremenkanya ariko de notre part birashoboka ndashaka gushikira ni ibintu bibaho gari birabahabwa sinibaza yuko biri cyane gose nka kujya kuntu biko biravugwa cyane canke bavuga ati bariko barabihatarisha gose nawe no kameme barexagera sabitaze Yavuze ko exagera ubushatse kuvuga iki? Uvuze ko exagera ariko mvuga ati kuye nyene none umuntu umwe babiri batatu uko nyene ngo je ngo vyambaye ko ngo bamayinge par exemple ngo nanyoye ngibintu byinshi hari umuntu yagufasha uko arasuka hama uramira nubona nk'umubebe ari umubebe gaye mu kumuha umuti hari igihe umwana n'igihe atawunwa akawucira naho baba bagufasha uko nawe no sometimes nawe no turi mu gihugu c'amata n'ubuki sivyo navuga ati dufise amahoro kandi umuntu wese afise gukora ikintu kimurimo so just sometimes nibaza ko bemvanta gaye nibaza ko baho kwemvanta uti kubwawe gukreya ukavuga ati kom nyene namaze gusarika reka nce nigirisha nk'ukumengo nahohotewe canke bangiriye ibi kugira ngo nkore bijya kubera namaze gusarika gusa tutavuze yuko inkozi z'ibibi zitabaho zirashobora kubaho ariko hamwe hari igihe usanga umuntu ari we yishoye genre none umuntu araza akagukura muhira ngingoga yere ngo akakudroga uri muhira ngo nahise ngo nagusanze muhira ngo yasanze muhira mu cyumba aramvyura amacarandroga hajya muhira mucara amangusha turagendana geste kimya kimwe pokawe nibaza kata muntu aba yagukuye home sivyo uvuze ngo bantoye kwishure nyene barankidnapa canke ngo bantoye ku kazi barankidnapa aho vraiment ngira ngo vyo binatahuritse ariko nawe no kugira ngo umuntu azo gutora ahantu muri agukidnape gahi wacu mu Burundi vraiment turizye dufise n'urusaku rumwe ruteye ubwoba ku buryo sinza kandi nigeze kubona ngo umubanyi ngarashobora ngo kubona ngo umukobwa yinjiye iwawe mu gitondo ngo ariko ngo umuntu yakwanuriye impuzu ntazibone ngo umuntu yakwanuriye impuzu ntabone igisuma cyakwanuriye impuzu mugabo ko umukobwa yinjiye iwawe akabibona turi abantu dufise urusaku tubona ibikenewe hari ibikenewe ukavuga ati fresh ibi inye ndabipfuka canke ibi inye vraiment ntibindaramwe rero nimba baza kuvuga ati jewe nabaye victime y'iki kintu nagiriwe uku bazi barazana navyo vyabona bashirajya ku ruhande navyo nyene bivuge biti jewe ico kintu nakibonye bimeze ukuntu biba vyiza cane gusumba kuko sometimes zohava dusanga nabo bapapa bacu bababeshe ariko kubwawe uvuze ati zirashobora kuba ari inkuru bemvanta boba bazimvanta kuri bashike kuki je nibaza bon premièrement birashobora gushika ugasanga par exemple wagize bon bariko wasarishije babimenye peut-être sivyo asanga ikintu wagikoze abantu babonye kauli bavuze ati nahise bagatangura kujya kuntu nyene bashobora kuhaduka bakavuga umuntu bati nuko arasohoka agendana nabanaka gushaka gukuvura ikauli iwawe kwerekana nico kintu ariko ndavuga ubwa mbere kwerekana yuko umengo urera sivyo canke guhisha ingeso uravuga ati bon ko ibi vyasarishije ikanerekane yuko jewe basa atari jewe nakoreshejwe kandi sinakoreshejwe ngo
ngo kubera ngo yuko ngo nanyoye jewe ngizo niguriye ngo cyahe ngo vyagenze gutya nakoreshejwe just because nabaye twogeye. ariko bobo bavuga yuko bimaze imyaka nta numwe yabasarishije Atanumwe yabasarishije akavuga ati bon vyambaye ko Jean tibi naka muramuhunga muramwigira kure ivyo bintu kubwaho vyakira gute umuntu abwira abandi ati hunga umuntu Gael umuntu murashobora no gupfa ikintu sivyo par exemple ugasanga jewe nawe we turapfuye akantu ikintu kiwacu kiri personnel kiwacu nyene swati turapfuye ikiganiro nkakubwira ati ndashaka yuko uza gukata iki ukangabira tuje dushwana nkaca avuga ati Gael je ngo ndamwambikire ba canke tugapfa amafaranga tugapfa ivyunguka na cyane ko ubo dusigaye turi kumwe hariya ku kazi avuga ati hariho deal Gael peut-être yantwaye nanje nari ndayikeneye nka nice rero Gael kugira ngo ndamubuze bijya bintu vyose canke iki icyo kintu cy'urwango basi duharure biko nacyo cobaho ariko na cyane so bavuga ngo urukuru niyo nkuru atukanibaza yuko umuntu bamuvuze kabiri gatatu gasanga abantu bariko baravuga umuntu kabiri gatatu sometimes usanga ari ikintu kitagenda neza Sky guru tubwira ibintu bikomeye cyane ariko mba numva n'ubundi nogaruka kandi cyane wewe uri mu bantu batangiye kuza muri entertainment kare bafise imyaka 12 13 mu nyuma 15 turakumenya benshi ariko mba nkene kumenya wari kutubwira ati n'abana basohoka ubuzima bw'umwana akijya muri boîte bawumeze gute aba expecting iki reka ndakora ikintu kimwe Gael jewe narabaye mu gihugu kibanye mu Rwanda kandi nimba ari n'abantu bambere mfana abantu mu gihugu kibanye ndabafana vraiment baza ngo kubera iki hariya anyu umukobwa uzosanga première mareka dutanguruko umukobwa uzosanga ari kuri réseau azoba ari mu majoro azoba ari atukani n'abakobwa baki ngira ngo jeje nta nabonzi n'abakobwa nabigeme bake bari kuri réseaux sociaux batari plus de 23-24 ans ça kugenda urabi ukonsulte andi kumvuga mu Rwanda bajye bana bajya ku marezo usanga araba plus de 23 ans 23-22 kuduga sivyo abo rero nabonye bari hehe bari babandi bakina amareresi bari muri industry babandi nyene bon hageze nyene yuko bavuga ati moi je te signe dans ma part ndashaka kuja kuri réseau Mesha kurabe twebwe ngaho iwacu uragenda kuraba ikiganiro c'umuntu gace usanga hariko umwana w'imyaka 16 ans 17 ans akakora ikiganiro ariko ari exprima jewe nzogira ibi jewe birandaba jewe ibiki arero n'umuminero yo ekizo cyusanga muri za video seza mu Burundi baronka karanga muntu Sky ego mugabo Gael ijya myaka ibe ndavuga ati ijya myaka ibi ubushushu menye ikintu cyose wokibamo mengano hose wohaba mengo nuja nkanka nkaja nahari cyose birakunda urumva hajye ntuburi bwa decide uvuga ati ndashaka umuntu wo kuri réseau canke ni juste nyene tu biraho je passe ntubabwiyumvira ikintu cyose kije gisushura janiranwa raba izi video honyene sometimes n'abaririmbyi bari exaggerate nibona raba n'umuntu washize muri video usanga umwana wa 16 ans 15 ans ari muri clip video apari vuga ariko yaktinga nk'umwana ngo ariko yaktinga nk'umu video vixen ariko yaktingira nka kujya kuno bari ko baririmba ngo umukobwa kuno ariko yaktinga bijya nyene ari muri video mugabo hariya umukobwa uzobona muri video nawe uri kurarabuku apa yavuga ngo yambwiye canke ngo naravye iki urarabuka avuga ati umuntu arakutse uyu muntu ari majeur uyu muntu yagiye mu kintu abona ukunuko ari kino kiretse ubumengo basi biko birahinduka buke hoho vuga ati bon ariko bakoresha n'abantu bakuze anyway so tuvuga ku kintu ca boîte uno munsi uragenda nko muri bon turikane na boîte akabare basi genre gashaka kuba gakora no mwijoro bagakesha shogenda kicara muri bako gasanga abana b'abaminere nibo buzu babike gasanga nibo bari mu kabari neza ugasanga kuvuga ati ujyana afise 17 ans ko kisekirita atamufusoye umengo easy nibisanzwe umengo
it's okay umenga afise uburenganzira bwiwiwe je sinzi ndashaka kuba nshaka kwibaza ibintu byinshi ndibaza ati eske uyu muntu abahi uyu mwana abahi kenshi ugiye kuraba usanganya mwana yibana afise ubuzima bwiwiwe ariko yironderera peut-être nk'amahera yo kuri gero ariko yironderera amahera yo kunywa inyota nimbi ariko yironderera ajye mahera yo kwambara neza kugira ejo azogaruke yahinduye agahuzu peut-être azasa neza ariko arondera ariko ntashaka gukora canke sometimes ugasanga ari n'umunyeshuri rega aratonda no kwishure urumva Gael ugasanga wa mwana n'umunyeshuri aratonda no kwishure wanashaka ariko le weekend uzomwona muri perike ya mtu wangu yicaye hajya ahantu ariko yironderera ivyunguka basanga ugaca wicara nk'ahantu bibaze ngo twicaye nko ngaho ukaza wumva ngo ujya turigana ngo ujya ngo yigahana nanga afise 17 ariko tugaruke ku ibi bintu ibi biragiye ahabona hamwe iviri kuravuga ati aba bana nta numwe bakuye mu nzu niyo bakuze nabo nyene nta numwe yabakuye mu nzu basi turacemeranya ho ko ata muntu bakura mu nzu wewe Gael uba mu Burundi Bujumbura do Priestess nibaza yuko naho uba mu rupangu rwawe wenyene uba mu rupangu uri wenyene urabona circulation z'abantu hari nari murabona umuntu w'umuvieux agiye mu nzu y'umuntu ati sohoka je mvuze ngo sohoka tugende canke ngo barakudrogeye ngaho iwawe misi yose umuntu aba jewe warinze wikura mu nzu urasohotse ugiye mu kabari saa 8 y'ijoro saa 9 y'ijoro ndiko ndakubona uri umukobwa sivyo uri wenyene cyangwa uri kumwe n'umugenzi wawe muri babiri saa 9 y'ijoro muri babiri ndaje ndaguriye icupura ritoye irya kabiri ritoye irya gatatu ritoye irya kane urarinyoye irya gatanu urarinyoye mukuru wanje why not si ntunzi sindakuzi ndaje duhuriye aho ndakuguriye uranyoye irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane irya gatanu ndakuyagishije ibintu uravyemeye hama mu gitondo uravyutse denku uranampindutse ngo je ngo nta kintu twavuganye honyeho uribuka ivyo twayazi Ofe twitkebuke Gael ku mpande zose ari hajya kuri aba batama bibuke yuko nabo bafise abakobwa kandi bariko barakura canke banakuze wanashaka bon babashikiriye bajya bigeme ego biragoye kwicara kuja kuraba umwigeme mu kabari ngumubwira ngo taha ngo burije ndibiki mugihe utamusohokanye cyangwa utazi target ziwe ariko basi wewe nka Juste Gael ndakuze uyu mwana ndamuruta aho kugira ngo ndamuprofite kubera iyi myaka yiwe kiramusarana wayi ntumukingira ukamyegera ntugwana ukamubwira ati wewe urangana n'umukobwa wanje ni saa 8 y'ijoro uyu muri Kristal ubona ko bwije ko aravuga ati sije namuvyaye tumwana amwe yonyuba ukubunyene vuga ati akumve canka areke ico nico ntagukubita je nico kintu nkunda no kwivugira niyo ndahantu havuga ati je ndagiye gutira umuntu ipasi canke ndagiye gutira umuntu agashargeur atuma arambwira nabi muga ntankubita urashaka kuntiza agapasi nkagorora agashati nibikunda ipasi yacu yarapfuye fine ntacyo je navuze tu wewe nyene ni umutima wawe ni wakubwira ati ibi bintu yaravuze mutizi pasi wa muntu yiborera ku gashati ntacyo biza gutwara ntacyo bitwaye sivyo nujya mubwira tuma kubwira naba ari kuvuga ati jewe hanje nahejeje fine ariko ntuco profita ngo nguvuge ngo motif ngo kwera ngo mbonye ko yabaye febre ngo amaze kunwa ngo zibiri zine ngaho ngo ni sawa ngashaka kunyumviriza ngo abantu benshi profita ngo cinterura ntware mukuru wanje zuribuka ati nanje ndafise umwana canke ejo canke ejo wundi nzovyara nanje umwigeme bacu bamugirira ivyo je nzokwiyumva gute ariko n'abigeme nabo nimba koko utari udashaka nimba koko wumva yuko ivyo bintu bitinya canke atavyo ushaka petite sœur
igumire muhira kagurire muhira kanwere home wiryamire ntiwikwegere canke sohoka ntaco genda ukanwe hama izo basi n'imiburiburi watebeje vyaryoshe gose saa sita 1h itahiye we uri kurabitubwira ivyo wowe bishika ugasohoka bishika na rimwe rimwe kesha na cyane cyane ivyo uhora ubibona bon de ma part je ntibinshikira kuko sinzi kari kubera ndi jewe canke yuko je ndavuga de plus ça je kintu nagikunze ni nagikunze canke na chance so rero jewe sinshaka kugenda mu kabare gayane ngo nshikane saa 9 y'ijoro saa 9 ndicaye nta micro mfise ngo ndiko ndarondera content sivyo ngo ndiko ndakora kuko mfise na micro no kubwira ati ahubwo icara rero ubimbwire neza tora micro twavance nshirako kamera icara rero ubimbwire neza izo gahunda uri kurama sivyo nta kabari uzombonamwo saa 10 n'umuntu azombona mu kabari saa 10 y'ijoro azotora inkona ambwira ati ntafise micro nariko ndakora nambaye bashe ya Buja TV azoca nsohora ambwira ati umviriza rero amasaha yageze ta nukuri kuko nzoba narengeje kandi je ni wanyegera ukambwira ati ukurasarisha yego zoca ntahaga yego zoca ntahakweri kandi de plus ça Imana yaranandinze je singeze nkunda kabari gose ndakumva uranakirinda mu kwirinda ikintu bon nimba wumva yuko ibintu bimaze gushikira cyangwa ukumva abandi biriko birabashikira hari abantu bashaka kwimvanta nkuko natanguye ndabivuga hariho n'ibintu bibaho ni nkuko nabivuze ati d'une part yashaka kuba ari ivyo d'une autre part umuntu ashaka kwimvanta nimba rero wumva ikintu ntago kindimo ntaco nshaka je si gahunda ziwanje irinde basi protege none je nzokubona saa 9 y'ijoro mu kabare wiyambariye ukuntu uri kura za danse zo muri no minsi uri kuranyenteresa kukwiyumvira hama ndagupropose wamaze kunwa 4-5 unyemerere none nanje ndaprofita sometimes tureka kwigerezako ati jengeza haje rentre ndi kumwe n'umuntu ego nimba ndi kumwe n'umuntu wanje turi kumwe turakesha ndi kumwe n'umuntu ndafise novuga ati ndarinzwe genre nimba ndi kumwe na mukuru wanje Gael tuyicaranye turi kumwe ni sawa nimba ndi kumwe n'uwundi muntu nizeye mvuga ati umuntu n'umuntu wanje turizerana mu frère canke turafise ivyo dupfana canke turazinanye twaje kuryoherwa ni sawa avuga ngo wenyene ngo n'abandi bakobwa from nowhere sometimes turabika ibintu bidushikira sometimes atariko tuvyikwegera hama nabo batama nabo baje baribuka yuko bafise abo bana naho bafise amafaranga yo guha abo bigeme canke bafise ukuntu bashobora kubaronka baje bararaba ati ganje ndafise abana canke ejo nzobaronka sigura ko bishobora kubagira ingaruka mbi nawe gere sinibaza yuko umuntu yo kugirira nabi nk'uko ukamumenya hamukamwihanganira nawe je ndakunda jewe sinzi kari kubera yuko bambabaje cyane ndakunda no kuvuga nti ubure mutangure kuducitinga aba tipe dukunda aba mukunda kana jewe ko wasinyirimo aba tipe mukunda batangure kuducitinga je nta kintu cyo kuvuga ngo ibiki kweri Gael ngo ndi mu ma relation we hato na hato warayivuyemo mu vyunguka ndashaka gufokasinga ku kazi kiwanje konte yanje ije ko amafaranga angana n'ibiharuro vy'inimero zanje ayo biharuro vyita nsize ko na plus de 157 nabije biharuro by'inimero zanje ndashaka yuko konti yanje jako ivyunguka bingana kurya naho kumbwira ngo ibintu vy'amarelation ntibikintesha umutwe kwera tuvuge rero yuko abavyeyi bananiye kurera bivaye n'ingene abana basigaye basohoka cyane mu maboîte Gael reka turi muri 2024 sivyo 21e siècle turi muri siècle ya kanga
ya 21 21e siècle kinjana cha 21 sivyo yego ubu harageze igihe umwana wa Kenza ashaka gukankamira mukuru wanje uri nyina akakubwira je ndibuka kera kera papa gihari papa gihari ja no kwicarana na papa kuri table twagenda tumeze tujugumira sinzi ko bibuka ukuntu twubaha bigisha wasanga wicaranye umwigisha wenyene agwagaze hejuru ukabura amahoro ariko ubu harageze ahantu usanga umwigisha yicaranye n'umunyeshuri wiwe mu kabaru kabacako ugasanga barikenye uko basanga ikiyeri and you be like ibi birabaho ngomba ugasanga umunyeshuri cyangwa iki ariko aragutera inkuru ngo jewe ngo monsieur le prof ngo twicaranye ngo turi muri groupe imwe ngo kudusangira moyo and you be like vrai nkateni ukuntu twega abigisha fundamentality araza abigisha umwigisha gwagaze hejuru yashira kubirana naho wabata amakosa ufise wa ufise wari yagiriza ibintu nk'igihungu nuko tumadutse n'abasozera hagubwiki hoko gwiki premièrement ni cyakindi ariko ndasaba genre uri umuntu w'umugabo iyubahe premièrement sivyo hamaze kwiyubaha wibuke yuko ufise famille na wewe bijya uri kuragirira umuntu ejo canke ejo bundi arashobora kugira ante gushaka kwihora na wenyine turafise abajama sinzi umuntu nigeze gusotora arambira ngo nzo gukuritisha ngo ndafise abafrere ngo nzo gukuritisha and I was like icyo kintu cyo kunkubitisha bari kugikorera bajya abantu rero bakinizo za nyuma bajya batama bakinizo za nyuma ari ababiri bajejwe ko kazi bahinoti zika noti nyene mu batamwe umunsi umwe muzozi batamwe hamazi bagurishe zitume mukubitwa bakubitwe nabo babiri rero abacyo kintu cyo kwiyubaha kuko ni mwebwe ni batabishura kubera yuko wenda mukomeye gose atamuntu yabashikira ariko mwebwe ni batabishura bazovyishura abo bana banyu canke musange bon rero sinabaza yuko hari amahoro y'umunyavyaha no muri ibira hamwe ngo nta mahoro y'umunyavyaha kandi umunyavyaha ngo kenshi ngazona ho ngatakimwirukankanye so rero ni wadekonera umuntu ntuze bibaze kuzoronka amahoro ngutekana nimba ko kawo bantu bariko barabikira sivyo hama bakagenda muhira bagatekana mukuri sinzi sinibaza yuko uzoryoherwa ubaye uhari cyangwa udahari umwana bariko baramugira nk'ivyo urugirira abandi bana bajye baminero abandi bana b'abakobwa ivyo uri kurabagirira hama nimba bibaye seriously abakobwa bareke kubinuma cyangwa kuza kwidoga ku marezo naco turiko turabafasha turabibona hama cyo tubatwenga cyo tuvuga nkuko ndiko ndavuga ati akaremvanta cyangwa iki bashaka kubaho itwari ibigo birahari byo kwitwaramwe uri umukobwa w'umwigeme ugasanga ivyo bintu vyagushikiye itwari kiye kigo citwa gute iki kiri ngaha ni mu Kigobe urenganye top 1 ndinga top 1 hari ikigo c'abigeme ni bari twagiciye ko nuno munsi n'isi ndacibagiye tukangira ndaza kukizana muri commentaire ndaza kukizana muri commentaire kugira ngo bakibone ibigo birahari itware apana kuza kuvugira ku marezo ngo je byanshikiye kunuko itware hajyanye baraza kwakira hama bafashe gukurikirana ikirego n'uwo muntu niyo nkozi y'ikibi bayihani sivyo nimba ko kutari kura create nimba utari kuremvanta nimba atari inkuru uri kurazana genda witwari hari ndaza kubazanira ndaza kubashirira izina ry'iki kigo muri commentaire witwari uvuga ati jewe naho hotewe bimeze uko ni kwa gusa 0 francs uritwara hamwe ikibazo cyawe bakagikemura nabo bantu bakabahana kandi babahanye niho byoca biboneka yuko bariko bon niho vyotuma n'abandi batinya gukora ico kintu kuko kunuma unumye gayero numye misi yose urajanirana Sky ndagushimire cyane ushimire cyane juste gayero nizera ko n'ikindi gihe nitwamagara muzotwitaba cyane nuko reka ndabashimire bose mwaye byo muri mwe murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza umutima kumana mutura kuri kwa rukundo twari muri Doki House bya kamera umusaza ndavuga ati bye bye cha la vista ulahushiro mushiro hushla none